ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV. Ndabashimira cyane ingene mukurikirana ibiganiro bica hano ku Mibereho TV. Ndatahije bene wacu abarundi n'abarundi kazi mudahengeshanya kudukurikira hano ku Mibereho TV. Ndatahije ababanyi bari mu gihugu cy'u Rwanda, eka mbere ndatahije abantu bose mushobora kumva ururimi rw'ikirundi mukaba muri mu bihugu bitandukanye vya hano kw'isi. Ndabashimira cyane ingene mukurikirana ibiganiro bica hano. Mbega woba umaze igihe kinini urondera akazi warakabuze, mu mutima iwawe ukumva umenga urihebuye, ukabona ko umenga umwanya wamaze kw'ishure umenga n'umwanya wataye. Nuko muri kino kiganiro tugiye kwigira hamwe ibisata bine ushobora gukoreramwo mu kurondera amafaranga ashobora kukubeshaho, mu kurindira ko ushobora kuronka akazi wifuza gushikako. Nuko abatarakora abonema nagira ndabasabe mufyondaho hepfo handitse ijambo sabone, urabona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazotuma uguma wibonera amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Nuko ndabahaye kaze. Nuko igisata ca mbere ushobora gukoreramwo ni igisata c'uburimyi. Mu bisanzwe uburimyi iyo uvyijukiye ukavyitaho birimwo amafaranga atari make. Rima ku buryo umwimbu uzoronka ushobora kuwushora, ukawushora mu bisagara, ukawushora aho abantu baba bakeneye ivyo bintu uba warimye. Rero iyo ufashe umugambi w'uburimyi banza urabe ko ufise isoko. Gufita isoko bisigura ko uba ufise ahantu uzoshobora gushora umwimbu uba wimbuye. Raba ko ufise ahantu ushobora gushora ivyo wimbuye. Ikintu ca kabiri ukwiye kuraba, raba ikintu uba wahisemo gutera. Nimba wahisemo gutera ibitunguru, raba aho hantu umurima ufise ko hashobora kuba ibitunguru, canke hashobora kuba umuceri, canke hashobora kuba inanasi, bivana n'ico uba wahisemwo kurima. Nuko bikuzazaniye saba impanuro abahinga mu bijanye n'uburimyi. Uburimyi rero ni ikintu gikomeye cyane iyo uvyitayeho ukavuga ati reka umutima wanje ndawushiremwo, ndavyiteho, ndabikunde, nta kabuza bizokunda kandi uzoronka amafaranga atari make niwavyijukira. Ikindi kintu ushobora guhitamwo igisata c'ubworozi. Ico ni igisata ca kabiri uvuye ku burimyi. Nimba udakunda ibintu vyo kurima ukaba ukunda ibintu vyo korora, korora nako ni ikindi gisata gishobora kukuzanira amafaranga mu kurindira ko kakazi gashobora kuboneka. Ushobora korora ibitungwa bitandukanye bivanye n'uburyo ufise. Mu bisanzwe bivanye n'uburyo ufise urashobora gutangura buke buke, hama ukaduga buke buke, ugasanga wateye imbere, ukazogera kuronka ku kazi wifuza waramaze gutera imbere. Ushobora korora ingurube, ushobora korora impene, ushobora korora inkoko, bivana n'ikintu uba wewe nyene uba uhisemwo canke uba ukunda. Korora rero ico no gusaba, kuko warize, hari abagenzi ufise bafise ubumenyi mu bijanye no korora, bahamagare ubahanuze, kuko korora si ikintu coroshe, bisaba navyo ubuhinga. Bahamagare ubahanuze, aho bikuzazaniye ubaze, ndizera neza ko bizogenda neza. Mu kurindira ko akazi ka leta kaboneka canke akazi k'amashirahamwe atandukanye, ikintu ca gatatu ushobora gukora, urashobora gukorera mu bisata canke muri domene y'ivyerekeye imyuga. Ushobora kuba ukunda gushona fashion, canke ukaba ukunda ivyo gusudira, canke ukaba ukunda ivyo gusuka imishatsi. Uraraba ugafata nk'ukwezi navyo ukagenda ukavyiga. Ivyo biraba biragufashije mu kurindira ko ushobora kuronka akazi wifuza. Ariko naho uba uri kurakora ivyo uguma urondeza, ntibisigura ko uba wahejeje. Uguma urondeza.
ariko ikindi naco hari igihe ushobora kugira réussite ukabona ko ivyo bikuzanira amafaranga atari make, ugasanga ahubwo ivyo wize mu ishure biriko bigufasha mw'uwo mwuga uba watanguye gukora. Rero nagira ndabasabe ntugume wicaye muhira, raba ikintu ukora. Imyuga ni myinshi, raba ikintu ukora ariko ukora ikintu wumva ukunda hamwe umutima wawe uvuga ati naho ntarose akazi gukorera abandi ndiko nkora ico niyumvamo, bizogufasha cane. Nuko igisata ca nyuma ushobora gukoreramwo mu kurindira ko uronka akazi ni urucuruza canke urudandazwa. Raba nimba wowe ufise umutahe na mukeyi canke ufise umuntu ashobora kuguha umutahe na mutoyi, raba nimba arivyo ukunda, nimba wumva umutima arivyo ukunda gukora, raba utangure urucuruza. Tangura bukebuke. Aba bantu batunze bafise ama entreprise akomakomeye canke bafise ibintu vyinshi, ivyo twokwita imari nyinshi, batanguye bukebuke, batanguriye hasi baraduga bukebuke. Ushobora kudandaza, ushobora gutangura restaurant, ushobora gutangura ikintu icarico cose c'urudandazwa ushobora kukwinjiriza amafaranga. Nuko ndabashizemo intege, mureke kwicara muhira ngo murindiriye ubuzi. Raba akantu naho koba gatoya ugatangure, ugasengere. Ndizera neza ko Imana izohezagira ibikorwa vy'amaboko yawe. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Abatarakora abonema ndabasavye mushigikire Imibereho TV mu gufyonda kwijambo s'abonner. Uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko. Gakengeri kazotuma uguma wibonera ama video dusohora hano ku Mibereho TV. Ntiwibagire gufyonda kuri j'aime, ntiwibagire gukora commentaire, ntiwibagire gupartager ino video. Nimba wifuza ko hari uwundi muntu ishobora gufasha cyangwa ufise umuntu ishobora gufasha, kora partage. Nuko ndabashimiye cyane, mugire ijoro ryiza, mugire umunsi mwiza, murakoze cyane, Imana ibazigame.